mwizina rya Yesu Kristo ikorere mana databuja abagenzi babi abamutumira amapica databuja atagira akamaro mu gihugu cy'u Burundi databuja turavyase mwizina rya Yesu mwami genderera urwaruka rwawe ngwino umukoze w'ikiganza cyawe mu kigitutu ciwe hasigaboneka iki wawe ikorere kuko yahi budenyamini mpaka indaro ndi kumwe n'umugore wanje. Yes, bakuze INYISHU media mwaramutse muri vanyana muherereye kuri mikoro za INYISHU media kuna Mr. Swingi cyane Marisho ngo bisanzwe nyuma ya kamera tukumwe na Mayeri niwe afashe kamera niwe reka bitufutura muri misi amurazi ko tumaze imisi ariko ntaboneka mumaze imisi ntari ngaha ariko no musi nibaze ko murabona ko ndi ngaha kandi nagarutse kuri mikoro za INYISHU media guys abansenge ndabashimiye cyane abambaye hafi ndabashimiye cyane akubara ko baratuma ati bavuga ati Swingi mbega uno musi kumeze uko areka tubashimire cyane kugira ngo Imana ibandanye baje imbere jewe uno musi ndi ngaha ndashima uhoraho kandi ndashima n'Imana uko vyo bimeze kose reka nkomeze shima Imana harimo nagira mbwira abantu nabo namwe mu nyanka Imana babarira bankunda nabo I love so much ahantu tugiye turaza kwamenyesha tugiye kugira ngo dushobora kumenya buri kimwe cyose gishobora kuba kimeze nagene mfu umuntu amagara avuga ati Swingi ngo ndahubwira ikintu kimwe ndavuga ati nta kibazo ushobora kureka kwitaba kubera ko aicu utazi kirazira mu buzima ko ushobora kwanka ikintu udashobora kubuzi ariko icuzi ico birasaba ko ushobora gucumviriza abivanye n'ingene ushobora kubukizi ariko ikintu cyo no kubwira areka Imana ishobora gukora ku buzima bw'umuntu wese abivanye n'icyo ushobora kuba warakoze ivyo ukoze nta kintu nakimwe ushobora gukora nturongera impembo yacu nta kintu nakimwe ushobora kuvuga udafise impembo yacu ariko vyose bifise impembo yabo tubipfuriza umunsi mwiza cyane umugoro wa mwiza bivanye naho uri mpagaye nibaze ko akayira karakambere mubonye wa mukozi w'Imana musaza muzi izina ryo nta cyose nake numva ejo ku munsi wa mbere ku munsi ku mugoroba mpagara ati Swingi ndagukeneye cyane uzoze ndakubari ndavuga ati nanje vy'ukuri sishobora kureka kwitaba umuntu ntazi vy'ukuri binagira mbarire mu buzima uze wirinde cyane gose kwitaba ikintu kureka kwitaba no kumviriza ikintu utazi nafuze ati nuko ntakuzi nuko no ntabizi warinze urondera nimero yawe by'ukuri havuga ko nkeneye nukuri ndagerageza bishoboka byose kwitabe tuvugane guys rero nyamba uno munsi ngerageje kurondera kugira ngo dushobore kuyaba cyo kugira ngo dushobore kuvugana reka inze kugira ngo dushobore kuvugana buri kimwe cyose ariko sinzi nyine ikintu mpamagariye ngo ni iki sinabwira ngo vyagenze ugira mpamagare ariko uko vyagenze kose vy'ukuri ndazi ko mpamagaye rero namaze imisi ngwaye baramayisha no nyuma yo kumesha no ndafatwa n'indi ngwara ya malaria nonye ndabana ndayibamo uko nyene ariko ndashima Imana ko yambaye hafi nkaba uno munsi nkihumeka umwuka w'abazima nkaba uno munsi ankitwa umuntu ntari kuba nkitwa umuntu abanyipfuriza inabireka tubabwira ati Imana babare abanyipfuriza neza namwe babwira ati reka Imana bandanye baje imbere cyane abanabo Imana ibabarire namahoro gayemo umuvyeyi wonga harega basha ari inyuma sawa cameraman tugende ngo ari n'inyuma ari inyuma sawa urakoze imako noninja inzu minja mu nzu ndahaje ntari abakunze INYISHU media namaze gushika ariko sinzi vyagira mbarengo nibiki ariko ndazi ko uko bigenda kose ndazi ko azambara ko ari inyuma ariko inyuma sinzi vyari karakoraye numwe yasengera nze ariko arasenga sishobora kubandanya kubera ko umuntu akarasenga sishobora kumenya ifika arasengera vyari vyo kandi mu gice no siviza kutera ugendayo utazi vyari vyo ariko no mukozi w'Imana yampamagaje ndagiye cameraman Gerino nanje umuntu mpamagaye najanye kamera ntekereza kujana kamera ko vyo genda ko mayi akayumana wetavya office ende chewe arivya office mama uje ivyavyaye sawa tukendereye ufise ubushobozi ufise imbaraga ufise uko bigenza kuri Imana kandi mwami Yesu Kristo wampisemwo none data bujagira neza igihugu cy'u Burundi gendera data buzindongozi gira neza abadekaritere abadeserire bagire neza data bujubaha imbaraga zo kunesha data buja kuri Imana ibikorwa bibe byinshi data buja urusaku ruve mu bantu mw'izina rya Yesu Kristo uri Imana urashoboye uri Imana itabara iyo winuye data buja nta uhagarika mbese umugisha uvi wawe mu ijuru niwe ugaba ijuru n'isi niwe mwene ijuru niwe papa wacu mu ijuru habwa icyubahiro mw'izina rya Yesu Kristo amen Imana habwa icyubahiro amen umuvyeyi n'amahoro Imana ishimwe amen mumeze neza
turashima imana nibaza ko gahise ko nihenze cyo najya mbona telefone mpamagara avuga ati swingi ndabakeneye turavuga ati baje mu mugari cyose kumuca mbere mu mbare ko naje nzanye kamera kuko ngenda bifoto yawe ndawe kari wewe uri twa swingi ndio zina kuri takubereye nagiye kurako nyine nabonye banyita ariko Imana irakomeye ni wowe nyene ndaramutsa igihugu cyose ndaramutsa abakristo bari mu isi n'abakundana ego n'igihugu cy'u Burundi bese na nyakubahwa perezida ahari agira amahoro ego nari naguhamagaye ndaguhamagara ko hari ibintu byinshi nabonye atari byiza kuri wewe ego cyane cyane Imana yaranyeretse ko wewe wari ufise umutego kugira satana gutege upfe ego twebwe nk'abavugishwa b'Imana batumwe n'Imana iyo tubonye dufise ikibazo cy'umuntu twamaze kwerekwa ko agiragira ikibazo cyo gupfa arimbuwe n'ivyisi n'ivyagenderamwo turababara cyane ego twari tugombye kugira tuguhamage tugusengere sinzi kuvyemera usengera he nje muri Apostles Church Imana ihabwe icyubahiro sinzi reko muza kuduha umwanya wo kugira tubasengere kuko twebwe dusengera ugomba muri mwe muyera wanza mukasengera nta kibazo matukabandanya n'ibindi nta ngorane Mana mwene inganji n'ubushobozi papa wacu wo mwijuru kibirenge kizima mu impundu mwijuru gira neza umuhungu wawe uramuzi uramusobanukiwe turamukura ku rupfu mu izina rya Yesu turagomba ngo imbaraga zawe zimugaragare ko toka pepo mbaya mbaraga za giza toka katika jina la Yesu Kristo Baba wa mbinguni karibu Baba wa mbinguni sogea Baba wengi unajua mtoto wako Baba fukuza watu wabaya Baba fukuza nyoka Baba ilitaka kumukura Baba usiku tunaikimbiza katika jina la Yesu Kristo irukana ibitero by'abadaimoni irikurana ibitero by'abanyakuzimu tunabihondoa katika jina la Yesu Kristo imbaraga z'Imana zimugaragare ko ubushobozi bw'Imana mugaragare ko mu izina rya Yesu Kristo ikorere Mana databuja abagenzi babi abamutumira amapicha databuja atagira kamaro mu gihugu cy'u Burundi databuja turavyase mu izina rya Yesu mwami gendera urugwaruka rwawe ngwino umukoze w'ikiganza cyawe mu iki gitutu ciwe hasigaboneka iki wawe ikorere kukuri Imana databuja aza gukorere Mana aza kugirire neza databuja ndazazozana beshi databuja yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ikubabarire wakire gukizwa kandi ndabona warukijijwe ubashe gukizwa cyane kuko ubu abantu bubu bafise ibigeragezo ego hariho abantu mwibaza ngo nabigeme mu Burundi ariko batukisha ugasanga n'abadaimoni bivire kwa satani usanga baje kubakorera ibibi gaha mwisi Imana ihabwe icyubahiro ego turagomba ko tugwa ahantu usoma hama ni waheza tuganira ivyo nabonye kuri wewe amen sinzi ko uzi gusoma mwebwe bana b'Imana mwari mukwiye kugira muronke ubushobozi n'imbaraga zo kugira muze murubaha Imana isi ni y'Imana ijuru ni y'Imana twebwe turabimana sinumva igituma ubu mwaritahuye nta kuvuga ngo mugufi muremure ngo basure babahende nimugire urukundo mukundana amen soma nego maze Abisirayeli bose baragenda bava mu gihugu cuhereye Daniyeli ugashitsa Iberi Sheba hamwe nabo mu gihugu cy'Igereriyadi bakoranira Misipa imbere y'Uhoraho bahuje inama nk'umuntu umwe igice kabiri maze ubakuru bo mu bantu bose b'imiryango kuva kuri umuntu bose b'imiryango yose y'Abisirayeli bava hasi mu ikoraniro ry'abantu b'Imana ryakoranye ari ingabo ibihumbi amajana ane zikugwanisha inkomezi
ashitse Gibeya hi Budenyamini mpaka indaro ndi kumwe n'umugore wanje. Amen. Amen. Amen cyane. Amen. Amen imana ihabwe icyubahiro. Amen. Aho harimwe inyishu nziza cyane ngaha hantu kwiki gice abaza kugikurikirana kuko wewe wamaze kwishurwa urabona ko wagomba wicwe n'umuntu w'umukobwa. Rero abakobwa ego rimwe na rimwe bamwe ni beza abandi turi babi kandi biha icyubahiro bongere kandi bakizwe. Amen. Hari umuntu wewe yari yakwemerera kagira guha umuriyoni. Nivyo. Uwo muntu iyo mbega aho burapanze. None uwo muriyoni mwagira mu gukora iki? Umuriyoni harimo ibintu bimwe mu yavuga ko nagomba kumukoreramo wenyine vyo kunungutsi wiwe indi navyo ambare ati ayasigaye nawe uzaracozo cyo yakoresha ko ivyo bintu byari kuvara nyimbo mu majana 8 harenga kibombi 105 niyo mahera yashobora kuza niyo yashobora kugira gute kurengako ko ivyo nagomba gukora byavara muri yo ibombi majana 850. Ego muze muri ihangana rero muze muri ihangana amahera ntuyatore kuko n'umutego wa satani. Hariho abantu benshi bashaka kubona umuntu afise imodokari amazu menshi amadiyama ibintu byinshi. Iyo ndirimbo naranayiririmbye ti naho waba ufise amadiyama naho ufise imodokari naho waba ugendera mu ndege samedi na dimanche arizi irakumira iyo udasenze Imana iyo utabufise ubushobozi bwo kugira ngo umenye aho abantu bakura ibintu. Mwene data ntimugatwagwe n'ivyisi ivyisi ntawe uzobimara tuzobisiga ngaha nyene. Uracyari umwana mutoyi kandi ndiko ndabona Imana irikira kongera iminsi uzoronka ivyawe. Amen. Uzoronka nibirenze uwo muriyoni. Amen. Genda usenga Imana usaba Imana mbese n'umwaka kazi kawe kazokuduza abagenzi bazokuduza Imana ihabwe icyubahiro. Naho najewe mvise abambwiye yuko mu ndirimbo zanje mama pasiteri bazomufasha mu gatanu mwe ndiko ndabona ku telefone narabahaye nomero yanje ndababwira ko ari 79 046 285 abandondera numva bambwira ibidashoboka mugabo jewe nkeneye amahera atavuye mu busuma atavuye mu kuzimu amahera avuye ku bantu bakora bakoreye Imana. Amen. Amen cyane bo kwa Samuel na Daniel bamwe bazi ici Imana yabakoreye. Amen. Wewe rawe ndiko ndaraba Imana ariko kugirire neza reka Imana ikugenderere indoto warota mwijura atarizo zirahagaze mu izina rya Yesu. Ubushobozi reka bukubeko reka uwo mukobwa umuhagarike Imana izoguha uwundi. Amen. Kuko babahendesha amafaranga. Amen. Agaca gutwara mu bintu atari ivyo kubera barya abantu nta maraso n'umubiri baba bafise baba batumwe na satani. Amen. Waba agomba kugira gutwara impwemu zawe izo mpwemu zifise agaciro kanini. Izo mpwemu zisumba imodoka zisumba indege ubuzima ntaho bugurirwa. Amen. Amen cyane. Imana riri kugire neza kandi wamaze kumbarira ku by'ukuri yuko usenga wigere pasiteri umubwire urondere ukuntu wogira amapfungo y'imisi 3. Imana uzobona igihindutse kuri wewe ugira amapfungo y'imisi 3. Amen. Uzurabe ugira amapfungo ntoruduga ku musozi muga pasiteri wanyu ndabona horaduga ku musozi. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iravuga ngo jewe nzoza imbere zanyu kandi nije mfise ivyo vyose mushaka. Ayo madiyama izo nzahabu izo modoka mukeneye ivyo vyose n'umwami yabiremye. Satani nta nakimwe agaba yarafashwe mpiri. Amen. Abo bandi babereka ibitahari kugira babahende. Amen. Naco gituma nobwira ugwaruka rungana na wewe abakobwa bigeme bagira urukundo mu gihugu cy'u Burundi bareka uwesikro bakorera igihugu cy'u Burundi ntigikenye ahubwo abantu bakenya imitima yabo. Na Imana yararavye ikiri mu mutima wawe kugira ndakibone nuko Imana yantumye. Hariho benshi batabona no kugambanirwa ugambanirwa n'uwo mwicaranye. Ntuzoza kugambanirwa n'uvuye kure aviburaya atahawe address. Oya rero ni mwikebuke. Amen. Amen cyane. Mwarahezagiwe mwe yera abagire neza hama nanje bakabangitwa bukuru Ana Maria. Karibu kandi karibu. Ego Murakoze cyane abakunzi b'Inyishu nibazi ko murumva ko ibisi kenshi bishobora kunshikira ko baye ku bwa mbere yaho bishobora guhamagurwa n'umuntu agira mbwire ivy'ubutumwa bwiza cyangwa agira mbwire ivy'ubwiza bw'Imana ariko ndashimye cyane murabona ko nari maze ikiringo hafi 3 ntatonze ukazi nuko nari ngwaye cyane kandi nari meze nabi cyane bivuze ko urumva ko ari satani yari
byashatse kuntwara ubuzima ariko umva ko Imana yashoboye kungira neza nashoboye kuronka ukuri kwa buri kimwe cyose uko kimeze reka tubashimire cyane kugira ngo kiba cyose muzima ndanye mukimenya kandi mubona imuna asengera cyane tubandasengeranira namwe mu bakobwa mubona ko vyukuri ataragera kumubaka mukiri muri bya bintu byo kuderanja muri mukiri mu bya bintu byo kugira gute reka Imana ibabarire cyane kugira ngo muze mumenye iyo muri ko muraja munaha n'icubahiro umwenyene bwanyu murakoze cyane abigeme mu gihugu cy'u Burundi Imana ibababarire cyane ego batwagwa bamwe n'ubukene abandi batwagwa n'ingeso mbi zabo turasavye igihugu cyose cy'u Burundi gifise umwigeme ibujumbura wo havyara ntiwo harerera ariko mpwemo yera turagombye arungi ku muriro agende agaragaze ukwemera kwiwe mwabo bigeme abagirire neza mu izina rya Yesu Kristo data bujugendera isi yose mu izina rya Yesu Kristo aha abakobwa bari turabakuragije mu izina rya Yesu Kristo data buja hasubire habe mariage data buja nk'izakera data buja haza amahoro mu gihugu cy'u Burundi data buja mbese n'aba bahungu data buja nabo bagirire neza kuko bose barahendana turazi ivyago yo biva data buja bose data buja badahubuye nivyo hura bahimbaraga zo kunesha mu izina ryawe gera Imana ihabwe icubahiro Imana igiye kubikora hari byinshi bigiye guhinduka mu gihugu cy'u Burundi ngira murabona nyakubahwa amabarabara yakoze umengo buri muri Arusha amen utobishima ntiyombaza kabisa ndiko ndaraba rero muhezagirwe mwarahezagiwe ko mwatwitavye Imana ibahawe muhezagiro amen tubashimira namwe ko mushoboye kuntorera ikintu kuko murakoze abakunzi b'Inyishu Media nibaze ko murabona ko ibintu bimeze neza cyane si kenshi na kenshi umuntu ashobora kugirirwa ayo mahirwe yo kubwira ivyo bintu ariko cinagiriwe ayo mahirwe ndumiwe